hariho abantu bo muri diaspora bari baje no mu Burundi harimo witwa Ezekiel Ntigurirwa afise societe bakorera ngaha muri mairie bari kumwe n'undi yitwa Leonard bose ba muri Canada amaroje twa dusanzwe tuzinanye n'uwo Ezekiel n'uwo Leonard batangura ro kumbwira amakuru ya SAD abona abantu exploit by'amarezo cane biki baza abantu bose mu Burundi n'amatara yabo barankonekta ro kuri SAD umbwira ati umwe no mwigeme yitwa SAD twaramubonye akina tennis cyane araciye ubwenge turamurondera muzovugana nanje rero SAD ntangura kumurondera buto a partir y'abo bantu bamumbwiye SAD ronda mutoye duca turavugana arampama adresse yiwe ndagenda kumuraba mu biyenzi kwa mawe muhira yarakiriye no yagomba voyage l'année passée no hari muri uyu mwaka muri février candagenda twatanguye kumenyana muri nta misi myinshi tumaranye abantu benshi bazi ngo ndi umukoca wiwe ngo ngenda mu sponsoriza oya nukuri sindi umukoca nta na sponsor ntaki ariko niyo lift umuhana nanye ngo umva ko ayishima rwose niyo sponsor yose rumba mfasha benshi simfasha SAD wenyene rumva rero ari mu bandi ariko je ndi umuntu ki encourage ntera intege abantu bafite amatara